Gukoresha neza umwimbu mu gutegura imigambi y'iterambere, kurondera ibitungwa bito bito biza bisahiriza mu kuronka umwavu w'ikirundi, hamwe no kwitunganya mu kurondera ibindi vyankenerwa hambavu y'umwimbu baronse. Izo ni zimwe mu mpanuro umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi yatekereye abene gihugu bashize hamwe amatongo bongera bakorera mu makoperative ku mitumba ya Nyagatovu hamwe na Rwisuri muri zone Bukuba, komine Vumbi, intara ya Kirundo, aho hari haramutse hatanguzwa icese igikorwa cyo kwimbura imirima y'ibigori yatewe mu gihe cici hakoreshejwe kuvomera mu mwabo wa Kagera Muhara Ruhohera. Aha rero muca mwumva bene gihugu muri ngaha cyane cyane mwe mwimbuye ibi umwimbu muronse mukoreshe mu gutegura indi migambi y'iterambere, harimo kuriha umwavu, harimo kurondera twa dutungwa duto duto mwavu gaza gusahiriza mu gukoresha umwavu w'ikirundi, harimo kwitunganya mu kurondera ibindi vyankenerwa, gutyo biboneka mu miryango hambavu y'umwimbu baronse bungutse n'ibindi. Ikindi tugomba kubibutsa ni kijanye no kwitabira gufata neza umwimbu muba mwaronse. Ni impanuro ikomeye cyane ko Nyakubahwa Materi yabishikirije kugira ngo ejo ntidusange twari twarimbuye ngo dusange nyuma y'iminsi 5 iminsi 10 tuge twifumbereje tuja kugura ku biciro birenze keze twarimbuye. Mu bungabunge mufate neza. Tuba dusaba rero Banyakora ngo umugambi padekaye babandanye bafashanye n'abene gihugu nkuko babitanguye. Twabonye ko mwamaze gutegura imbuto y'umuceri izociterwa muri kino kiyayeho bukera, kujya mwabikoze ubwa mbere, burya buhinga mwakoresheje mubandanye nabwo nyene mubugamburuka kugira ngo ahavuye ibigori no munsi ije twabone hasayangana igiterwa cy'umuceri kandi mugikurikirane aco rekizanira karusho abene gihugu bo mu ntara ya Kirundo. Turifuza yuko intara ya Kirundo sura kwigiga cy'igihugu nka kera kandi birashoboka. Leta y'u Burundi yarafashe ntumbero yo gushikiriza abarimyi umwavu ku giciro kitavuna, ari naco gituma twungwa kwibutsa abo bose bazokenera ifumbire bazokoresha mu mpeshi ko ikiringo cyo gutanga amafaranga yibanza gwita avance congereje gushika itariki 5 zo ku kwezi turimwo, kugira ngo abatashuye kuronka umwanya wo kuriha kwisango rye ryatanzwe bashobore gukwakwanya barihe umwavu. Naho abaremyi biteze umwimbu ushimishije, intambamyi ngo ntizibuze. Aha uyu mwonga tuwitezemwo amatoni angana n'amajana 8 ku uyu mwonga wose. Niwo mwimbu tuhiteze kuko ihegitari imwe turayiteze ko itoni 4 canke 3 n'inusu. Rero nka twebwe abarimyi turashimiye cyane leta y'u Burundi. Twebwe abarimyi turakengurutse cyane, ariko nta nyambi buragahonzi turacyafise ibitugoye. Naho dusaruye ntidufise imashini ikobora ubugari. Agatsima karyoshe cyane iyo tugiye kukakoboza turinda kuja mu Kirundo, naho ni kure y'abarimyi. Bisabye rero mukaronka bafasha mwozoturosa iyo mashini. Hama ikindi tubura uyu mwonga wa Muhara ruguru ku mutwe ahantu biti Nyamirembe harabura baraje nininya yo kwakira amazi kugira ngo uyu mwonga uyabike neza. Rero nkuba imvura iguye ari nyinshi amazi asanzagira mu mirima gituronka kuntu yabika. Igikorwa cyo kurima mu gihe cici kikaba cyashizwe mu ngiro cyongera gikurikiranwa n'umugambi wo kugwiza umwimbu no kuwuryohora padekayebe mu mfunyapfunyo y'ururimi rw'igifaransa. Uwo mugambi ukaba ukorera mu ntara zitatu arizo Kirundo, Ngozi na Kayanza.